Ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo buntu na cane cane abakunzi b'ikiganiro isi duhetse. Uyu n'umwanya w'ico kiganiro, ni ikiganiro musanzwe mumenyereye ko kiba yagira ku bijanye n'ibidukikije. Uyu munsi turaza kugaruka ku bijanye n'uko amashamba abungabunzwe canke uko ariko arononwa bivanye n'ibikorwa bitandukanye biriko birayakorerwamwo. Aho uherereye canke aho duherereye muri rusangi turabona ibikorwa bitandukanye biriko birahungabanya amashamba, haba ibikorwa vy'uburimyi, ibikorwa vy'ubwubatsi, mbere n'ibindi bikorwa muri rusangi. Uno munsi turaza kurabira hamwe mbega ni gute umuntu ashobora kubungabunga ayo mashamba, ni giki gishobora gusubirira ibi biti biriko birononwa ku rugero ruri ku murindi nk'uwo tubona, haba abakoresha ibi biti mu gucana, mu kubaka, mu kubaza imbaho ziza kuvamwo ibikoresho bindi bitandukanye. Muri kino kiganiro kandi turaza kurabira hamwe akamaro k'imisuna canke imigano bivanye n'uko wewe canke uwundi avyita. Turaza kunasobanukirwa mbega aho bari itandukaniro ry'imisuna n'imigano, mbega nakahe kamaro k'imigano canke iyo misuna nyene muri rusangi, haba ku ruhande rw'amashamba mbere no mu buzima bwacu bwa misi yose. Ibi rero hamwe n'ibindi tugiye kubirabira hamwe muri kino kiganiro, aho ndi kumwe n'umutumire atari ubwa mbere tumwakiriye muri kino kiganiro. Ni umutumire ariko novuga ko ari umuhinga cane kuko arabisobanukiwe, ari nayo mpamvu twongeye kandi kumwikorako kugira ngo ashobore kudufasha kuremesha kino kiganiro. Murakoze kumpa ijambo. Ego. Nitwa Nduwimana Philibert. Nkuko mwabivuze si ubwa mbere tugira ikiganiro kijanye no ku bidukikije. Ubu rero nditeguye kubaganirira ivyo umuntu abazi ashobore kubisangiza abandi batumire bariko baratwumviriza. Yego cane. Mbega amashamba tubona araduha icizere ko muri kazoza atakizoza nk'ingaruka iturutse ku kuntu amashamba afashwe uno musi. Nimba hashwe neza muratugirira umwihwezo, musanzwe muri abahinga, nimba hari ikibazo cibonekeza kizohava kituzanira ingaruka muri kazoza navyo murabitubarira. Mwebwe aho mutemberera cane cane ko reka mvuge ko usanzwe uri umugenzi w'amashamba, aho uherereye ubona ubugenzi ufitaniye n'amashamba aho bumeze neza? Murakoze kuri ico kibazo. Ubugenzi buguma butosekara mu buryo budasanzwe. Yaba amashamba yavuga mu rurimi dushobora kumva ariko arakoma induru, niko novuga. Kubera yuko umuvuduko akoreshwako ni umuvuduko munini, ku buryo ata kindi kintu gihindutse tukaguma twiyumvira nk'uko twiyumvira uno munsi, tukaguma dukora nk'uko dukora uno munsi ku bijanye n'amashamba, nta kabuza ubugaragwa buradutera. Ego ingaruka intambamyi mu mashamba n'ukuri ziriho. N'iwacu iboneka cane, n'ayo mashamba make ahari arabangamiwe gose n'imiriro ya Nyakanga. Kandi akongera akabangamirwa n'abayatema mu buryo butisunze amategeko, canke ugasanga bafise aya mashamba y'amaterano haba iwabo canke muri leta, ugasanga hari ivyaha bikorwa bijanye n'amashamba kubera usanga babitemye bitisunze amategeko. Ugasanga benshi bagaca ibiti bitageze. Iyo umuntu aciye igiti kitageze, ni ukuvuga yuko bimwe novuga mu ndimi z'inyamahanga volume y'igiti canke uburiba bw'igiti yuko bari butoyi. Ugasanga mu gihe kanaka ku mwaka nko ku muryango ugasanga bacanye inkwi nyinshi, batemye uburinganire bunini, kandi iyo baba babitemye bigeze biba bifise volume nini, bigashobora gukora umwanya muremure. Ego nico noba ndavuze mu gutangura. Ego umuntu ariko aritegereza ibiriko birabangamira amashamba muri ino misi nyamukuru vyoba ari ibihe? Ego nkuko nari mpejeje kubivuga, ibibangamira amashamba ni ukuntu acibwa ku murindi udasanzwe, kandi ivyiyongereyeko ugasanga acibwa henshi atageze. Ubwiye nk'umuntu
ati wewe rindira igiti cawe uzogiteme kugira ugicanemwo urukwi kimaze imyaka 8 yokwiha kamo ngo coba cyarenze. Uwo ubwira umwenegihugu ati burya zurihangana ibi biti bibazwa bize biramara imyaka 30 vyakomeye, yovuga ati oya aho biba vyasuguye. Rero ico twomenya nuko iyo ducanye izo nkwi mu biti bidakomeye, mu biti bitaragera, burya no kubicana bimara umwanya mutoyi. Nibiramba hari igihe bihigeze gutegurwa iwacu mu Burundi yuko n'aba bagura amakara boza barayagura ku biro kugira batere intege abo bantu baba babungabunze amashamba bakayatemageza. Burya ikara rivuye mu giti kitageze n'ikara rivuye mu giti kigeze burya ntibipima kumwe upimye umufuko. Ikindi naco nuko ukuntu nyene bikoreshwa. Burya nahajya baturira amakara burya haratakara amakara atari make. Muhora mubona nk'ahantu henshi batuririye amakara yuko hasigara utumanyu duto duto, inyota, bimwe bita incenga. Nahajya hiciriwe ibiti hari aho usanga hari bijya bimanyagu vy'ibiti vyasigayeho, hajya hose burya buba ari ubuhombi. Icyo ikindi kigira kabiri gikuru ni imiriro ya Nyakanga. Imiriro ya Nyakanga vy'ukuri yaba amashamba ya cimeza ayakingiye canke aya mashamba ategwa n'abene gihugu, imiriro ya Nyakanga irabangamiye gose intuzeye amashamba. Ikindi naco kibangamiye amashamba nibijanye n'ubuhinga, kuko amashamba naho yoba ahari uko angana kose arakeneye gukingirwa. Kumbura umuntu akeneye kuvuga ngo ashireho mashasha harakenewe ubuhinga bwiza, kuko ikiboneka uno munsi nuko usanga nk'ubu ibiti bitari bike vyatewe, mugo ugasanga nk'ubu nk'inyuma y'igihe kanaka ugiye kuraba ahantu vyitwa ngo vyaratewe ugasanga nta bihari. Ico kubijanye n'ubuhinga ni ikintu gikomeye cane, kubijanye n'ubuhinga bwo kubitera. Ikindi ubwoko bwavyo, kuko kugira ibinyabuzima bikure ku rutonde rwiza, ubwo rutonde nyine Imana yabihaye, ubwo runkwekwe rw'ibinyabuzima rukwiye kuba rukwiriye. Hari ibiti vyinshi bitakiboneka, haro n'ibiti vyinshi biri ku mushiro nk'ibiti kama nk'akarorero biriko birahona. Ivyo vyose biratuma ubwoko bw'amashamba twari twifuza bugabanuka. Kumbure n'ico vyategerezwa gufasha bene gihugu naco nyene kikagabanuka bivanye na kimwe akamaro kacu. Haba muri ivyo mwavuze vyo kubaka, ibi vyo gucana, hariho n'ibivamwo imiti ifitiye akamaro nyene twebwe bene gihugu, n'ibindi. Yego, ingorane mu mashamba nyamukuru ziratandukanye, ariko nkuru nizo. Murakoze. Ubwo uburimyi buriko burakorwa muri kino gihe muri no myaka, bwobwo ntibuzohava budusiga turi ku bugaragwa. Uburimyi vyovyo no gukingira ibidukikije birajana. Ntawovuga ngo ndiko ndarima ngo nimbure vyinshi umuntu adakingira ibidukikije, atimba imikobeko ngo ayitereko ivyatsi, n'ivyo biti bibana neza n'indimo n'intuze n'ibiterwa kugira ngo ashobore kubitera. No kuvuga yuko hariho n'ahantu mbere washaka hamwe ku mitumba usanga bivanye n'ubuhaname bwaho, usanga ata muntu yoharima, aho hantu haca haterwa ibiti. Ivyo biti no kuvuga navyo nyene hari ico bikora mu kurinda inkukura, kurinda inkukura. Yego, mu bisanzwe birashoboka yuko igihugu cacu twokigira kigasa n'icatsi kibisi, mugabo bifatira ku kuntu tubikoresha, tukamenya neza ibi bibangamiye, ku buryo umwenegihugu wese ahari igikorwa cose akoze agikoze akamenya ati burya ko nkoze gutya ndakingiye amashamba, canke ko nkoze gutya burya ndafashije kugira amashamba agire agabanuke. Yego, muraje kutubwira ibibangamira amashamba nyamukuru
ariko kandi umuntu aravye ivyo duhejeje kudondagura bishobora kubangamira amashamba ni n'ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose. Ubwo hari ikindi cosubirira uko tubikenera ku buryo umuntu yogabanya umurindi tubikenerako? Birashoboka rwose kubera yuko hari amantuze imigambi itandukanye ikingira ibidukikije mu buryo bwo gutera ibiti. Nagomba amenyesha ariko baratwumviriza yuko ibidukikije vyagutse cane, mugabo mwa kino kiganiro tuza kwivugira gusa ibijanye n'amashamba, kandi mu kuri kose mu bijanye no gukingira ibidukikije igiti nico kiri hagati ugereranije n'ibindi bidukikije bindi. Tugira tuti mu gihe ibiti vyobandanya bicibwa kuri uyu muvuduko, niyo twoba twateye, kuko hari inguvu zidasanzwe zo gutera ibiti ziriho, mugabo umuntu aravye asanga umuvuduko bicibwako ari munini ugereranije n'umuvuduko biterwako. N'ikimenyamenya nuko hari ibiti usanga biciye bitageze, nuko umwenegihugu yabuze uko agira avuga ati ndabikeneye. Abantu benshi mu gihugu bafungura ari uko bacanye igiti. Ibintu vyo gukoresha gaze canke gukoresha ubundi buryo bwo gukinjika si henshi biragwira. Tukagira tuti kumbure nk'uku imfumbire igira leta isahiriza kugira umwenegihugu agira ubushobozi bwo kuyigura, n'aya mashamba bivanye n'ico afasha, uwo muntu yinjije nk'iyo gaze akaba ayinjiza ku giciro kigize cyumvikana umwenegihugu ashobora kuyigura. Kuko turibwira yuko mu gihe umuntu acanye gaze aba ariko akingira ishamba yari kuja gutema. Canke n'ubundi buryo bw'intuze bwo kudakoresha ibiti, yaba izi za biogaze canke izi za gaze ziba zisanzwe zitekeye, zikagwira zikaba izigwiriye. Abashoboye kugura aya mashiga y'ikizungu abifise bagashobora kuyagura kugira ngo umuvuduko wo guca ibiti bigabanuke. Umuntu arashobora kuvuga ati jewe sinoshobora kugira gaze gusa, agashobora kuvuga ati nzocana amakara nongere ncane na gaze. Mugabo hose murumva yuko haba ikigabanuka ku bijanye n'itemwa ry'ibiti. Ego, murakoze cyane. Ubu naho tugitangura ikiganiro navuze nti ivyo vyose turaza no gusobanukirwa akamaro canke akarusho kozanwa n'imisuna igihe yo kwinjizwa muri iki gisata c'ibidukikije. Mbega none nababwiye nti hari imisuna canke imigano, iki kintu twoba tugitahura kumwe mu Barundi? Yego, kugira ntitugora abariko baratwumviriza, bamwe babivuga mu buryo butandukanye. Mugo uravye mu gifaransa bivugwa kumwe, ni bambu. Vyumvikana rero abantu ntibagorwe no kuvuga ngo yo ngo mbega ngo umugano ngo bumeze gute, ngo mbega ngo umusuni bumeze gute. Bamwe sabumva bavuze ngo urumva ngo kimwe ngo iyo gikase ngo kiya gifise intoboro ngo indani, ikindi ngo iyo gikase ngo kiba nyene ngo indani ngo ata ntoboro birimo, kimwe bakacituku ikindi bakacita kuri. Kugira ntitubagore, reka twifatire ko ari umugano ntaco. Babifate muri rusangi, mugabo bumvise yuko harimo kimwe kidatoboye indani n'ikindi gitoboye. Ego. Mu ndimi z'inyamahanga hose ni bambu. Ego, ni bambu. Rero ku bijanye n'ico uwo mugano wofasha, ubwa mbere ni igiti mu kindi gisanzwe gifise umwihariko wacu. Turakunze kwita ibiti ukaza wumva nk'igiti ngo tukise ngo ni ic'ishamba, ugaca wumva ikindi giti turacise ngo ni igiti kibana neza ngo n'indimiro. Tukumva tukita ikindi giti tukacita ngo ni igiti ngo c'icamwa. Mugabo rero kuntuzeye ku mugano, ivyo ivyitwa vyose bivanye naho uri kurakora. Umugano urashobora kwitwa igiti cy'ishamba, nivyo. Urashobora kwitwa igiti kibana neza n'ibiterwa, kandi urashobora kwitwa
igiti kivyamwa. Kivyamwa gute kandi tubona cya vyamwa vyama? Ivyamwa mu bihugu vyateye imbere naragize amahirwe yo kugurira urugendo igihe kimwe hari mu gihugu c'Ubushinwa. Ni igihugu ca rutura, ni igihugu kigira kabiri ku bijanye n'ivy'ubutunzi. Narashoboye kuronka akaryo ko kubona ukuntu uwo mugano bawutejeje imbere. Bobo biyita yuko igihugu c'Ubushinwa yuko ari ubwami bw'umugano, kandi nivyo nico gihugu ca mbere gihingura cyitwararitse cane umugano. Mu ndimi z'inyamahanga bavuga ngo Kingdom of Bamboo. Bavuze Kingdom of Bamboo umenya yuko ari Ubushinwa. Ni ubwami bw'intuzeye bw'umugano uravye ibikorwa bamaze gukora. Mu bisanzwe kw'isi hariho ubwoko bimwe tuvuga ngo espèce burenga gato 1642 burarenga gatoyi. Ubwoko bw'imigano. Ubwoko bw'imigano burenga 1640 n'ubundi hejuru na bubiri kw'isi umaze gutororokana 1642 burenga ko gato. Kumbure hano ubwo dufise ntitunabusobanukiwe neza ko ubwo twemeza buhari ni bune. Nubwo twemeza ni bune. Mugabo ho ngaho umubwo bwami bw'umugano nariko ndavuga mu Bushinwa barafise uburenga 530. Hafi y'igice c'ubwoko bwose buhari bubarizwa mu Bushinwa. Reka tugaruke hano mu Burundi. Ni gute uyu mugano canke iyi misuna ishobora gufasha mu kubungabunga amashamba turiko turabona ko ariko arageramirwa? Arafasha cane. Nk'ubu uyi turafise imigano itari mike mu kibira, mw'ishamba cimeza rya Kibira. Mugabo n'abene gihugu birashoboka gose, n'aho amatongo yaze birashoboka yuko umuntu muhira nk'uko atera ibindi biti n'umugano akawutera. Uri mu biti nk'ibindi bigabanya ibivyuka birekurirwa mu kirere, bituma ubushuhe bwiyongera. Iyo ubushuhe bwiyongereye ntawe utabizi yuko ibintu vyononekara biba vyinshi. Iyi mvura usanga iguye ku rutonde rutarigo, canke igatara, canke ibintu vy'intuze vy'imyaka y'uburimyi yagiye irahindagurika, ugasanga igenda irinjiranamwo. Aho umuntu yatera ibiharage yasaruye ibigori ugasanga nk'ubu uyi birinjiranyemwo, bivanye nuko ihindagurika ry'ibihe atari agaseseshwa rumuri hano iwacu. Umuntu rero mugano arashobora kuwutera co kimwe n'ibindi biti, hanyuma ugatuma ivyo vyuka bigabanuka birekurirwa mu kirere. Mbese n'ikoreshwa ryawo mu buzima bwa misi yose uwo mwene gihugu akagira akawukoresha. Umugano uko usanzwe ukura urazana ibitutu. Ukazana ibitutu. Mu Bushinwa hoho ibitutu hari ubwoko bumwe ibitutu babifungura, bakabifungura bakabirya. Vyofasha no kurwanya imiriro ya Nyakanga. Muti gute? Mu bisanzwe igiti kiri mu bwoko bw'igiti naho coba gitemye kinaga, umugano turabona niyo hoba hahiye iyi miriro ya Nyakanga igeramiye amashamba. Urumva musi ntihasha hose, ni ukuvuga hejuru harasha, mugabo mu kuzimu hasigarana ubuzima, bikongera bigatutuza. Gutyo hogabanuka amafaranga yakoreshwa yo kongera gutera hahandi hasha. Mugo bisaba yuko muri irya myaka umuntu yateye umugano aba yize neza ahantu ugomba guterwa. Ati mbega mw'iyi misi ya mbere mbega umuntu yovomera gute, mbega vyogenda gute, kugira harya ubwa mbere umuntu ashobore kuvomera. Harandi bidakenera kuvomera. Nk'ubu kenshi n'iwacu mu Burundi kiretse ibi vy'amashamba ya cimeza usanga umuntu yongeramwo
ibindi kugira ngo ishamba ribe nyene ishamba. Kenshi na kenshi imigano dukunda kuyitera mu gukingira inkombe z'inzuzi. Mugabo naha ayo usanga hariho inkukuru, ugasanga haraje n'imivo, ugasanga hariho ibihomoka, umuntu arashobora guhorahoza ivyo bihomoka biza bironona amatongo y'abenegihugu, naho nyine umuntu agashobora gutera iyo migano kugira ishobore gufatafata iyose, kuko ari ahantu hatandukanye umuntu agenda abona akabona vy'ukuri yuko amatongo y'abenegihugu yononekaye mu buryo budasanzwe. Nk'ibi vy'ibihomoka bisaba uburyo burebure, uburyo budasanzwe, mugabo naho ubwo buryo burebure bwoba butaraboneka, birashoboka cane yuko umuntu ahorahoza, ugasanga ubwo buhombe tubona mu ndimiro z'abenegihugu ntibugiye ku rugero tububonako. Yego rero umugano wogira rero woba muhigwanya imiriro ya nyakanga, ni igiti mu kindi bisanzwe, bana neza n'indimiro, ni ic'ishamba kandi ni n'icamwa. Yego. Kumbure ivy'icamwa ndaza kongera ndabigarukeko, ariko mwatubwiye muti iyi misuna irashobora kugira akamaro kanini, ariko kandi twabonye yuko abenegihugu bakenera cane ibi biti mu kubikoresha, mu kuvyikorako. Igihe iyi misuna yogwira kuruta ibiti, abanyagihugu ntibazohava babura ivyo bikorako mu gucana, mu gusakara amazu, canke mu gusatura imbaho bazikoramwo ibindi bikoresho bitandukanye. Umugano uratangaje. Umuntu aravye ibikoresho bivamwo bidufasha mu buzima bwa misi yose. Ubu birazwi neza yuko umugano bishoboka yuko uvamwo ibikoresho birenga 10,000. Mu rurimi rw'ikinyamahanga kugira kumbura vyumvikane gusumba, plus de 10,000 izaje. Mu buryo butandukanye, nuko kubaka wavuze birimwo, canke nuko gucana birimwo. Bivuze ko hashobora kuba inkomoko y'uburyo bufasha abenegihugu, udufaranga tukaboneka tuvuye muri ya migano. Umugano ni igiti. Uravye nk'iki gihugu nakubwiye cyitwa ubwami bw'umugano, Ubushinwa, aho bateye, je naratangaye, narahevye ndavye urusobe rw'ivyo bikoresho bitandukanye biva mu mugano, bimwe bisaba guhingurwa n'ubuhinga bubayabaye, n'amamashini abayabaye, ibindi bisaba guhingurwa n'amamashini akomeye n'ubuhinga bukomeye, ibindi bisaba gukoresha amaboko bisanzwe. Ni ukuvuga ibi vyo gukora intebe, ivyo gukora ububati, ivyo gukora amasahani, ibiyiko, ivyo siniriwe ndabivuga nino kumbure amasahani ava mu migano, ibiyiko bikava mu migano. Ibiyiko bikava mu migano, atari twa tuntu twama tubona bakoresha tumeze nk'uduti. Burya rero intuzeye n'imbaho ziravamo umusuna, barawusya, hanyuma bakagira bakawutsindagira, ukamera nk'ikigiga kimwe, hama bagakatamwo imbaho, ukavamwo amakaro, uravamwo impuzu, uravamwo amaji, uravamwo imiti, uravamwo amamatera, uravamwo amakara, uravamwo ibi bavuga impapuro zo kugira isuku, papier hygienique. Nashobora kuwukoramwo igare. Igare, izi za flash disk. Yego, ugasanga kirya kindi cyahora ari plastique kuri flash disk hari umugano. Ugasanga nk'ubu nk'inanga hari umugano, calculatrice hari umugano, nk'iyi saha nambaye, ugasanga utu twindani turimwo mugabaha hose ari intuzeye hari umugano. Kumbure ngira ngo hano mu Burundi ntitwari tuzi canke nta bazi mu bajejwe gufata ingingo akamaro uyu musuna ufise, kuko ndiko ndumva ko
nayo ni inzahabu. yego ni inzahabu. Uvuze nk'uko bavyita. Yego uvuze nk'uko bavyita. Bayita inzahabu.